kwigenekerezo rya 22 gitugutu no mwaka mu nama yarirongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa rigenga itororokanywa ry'amafaranga atavuye mu makori n'amatagisi. Umushikiranganje w'ica leta niwe yari yaserukiye leta kugira ngo asigure imvo n'imvano iyo nteguro y'ibwirizwa. Mu nsiguro yatanze yavuze ko iyo nteguro y'ibwirizwa izotuma ikigega ca leta kibomboka kandi ko izotuma haba imigenderanire myiza hagati y'umutoza kori n'umutanga kori. Hari hasanzwe hariho ibwirizwa inimero 1 gakwego gashinze 18 yo kuwa gatandatu kwezi kw'icenda 2013 yari isanzwe rigenga ingene ivyo kwegeranya amakori n'amatagisi bitunganijwe. Mugabo uyu munsi iyi nteguro yaje kubijanye no kwegeranya amakori n'amatagisi irongera ko nakandi gace kajanye no kwegeranya ubundi buryo buja mu kigega ca leta mugabo tutokwita ko bwavuye mu makori n'amatagisi. Ngaha notanga uturorero iyo hari uburyo leta ishobora gukura mu nyungu yavuye mu mitahe leta iba yarashize mu mashirahamwe atandukanye canke nk'iyo leta yo bifise nk'amazu isanzwe ipangishije amafaranga avamwo ayo ose amafaranga ava mu makori canke mu matagisi mugana yo nyene arakeneye yuko habaho amategeko yivuga neza ingene ayo mafaranga aheza agashika mu kigega ca leta. Ibyo bwirizwa ryahahora kuva mu 2013 ririko rirashigwa mu ngiro harabonekanye yuko hagenda harabonekamwo utunenge dutuma kumbure imigenderanire hagati y'umutozwa kori n'umutanga kori twovuga ati irashobora gutosekara kubera usanga harimo amajambo kuntu yanditse atuma bamwe n'abandi bashobora gukekeranya ku nsiguro yayo canke ugasanga harimo ibishobora gutuma leta y'u Burundi uburyo yategerezwa kwegeranya butegeranijwe ku rugero rukwiye canke mu mwanya nyawo kubera ko muri iryo bwirizwa harimo ibidatomoye neza cyane. Ivyo rero biri mu bituma vyatumye leta isaba yuko hobamwo iminyanyuro ariko nkuko nabivuze ikintu nyamukuru catumye leta isaba yuko iyo minyanyuro yoba nuko muri iryo bwirizwa ho kwinjizwamwo ibi vyo kwegeranya amafaranga atavuye mu makori n'amatagisi. Hariho nibijanye kumbure n'ururimi twari dusanzwe dukoresha indimi zemewe mu zikoreshwa iyo umutozwa kori ariko aragira ivyo asaba canke ivyashikiriza ikigobere kijejwe gutoza amakori n'amatagisi cyane mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Twari tumenyereye ko tuvukoresha ikirundi n'igifaransa mugabo kubera Uburundi bwugurukiye umuryango w'aka karere ko muri Afrika y'ubuseruko icongereza rero kikaba kiri mu ndimi tuvuga tuti ziremewe ngaha mu gihugu n'icongereza kigashobora kugururirwa amarembo yo gushobora gukoreshwa hagati y'abatozwa kori n'abatanga kori. Mu majambo makenyi novuga rero yuko iyi nteguro ibaye ibwirizwa vyofasha cyane gose kugira ngo imigenderanire hagati y'abatoza kori n'abatanga kori ishobore kugenda neza kubera bazoba bavuga ururimi rwumvikana kuri bose. Mu myitwarariko abakenguzamateka bashikirije umushikiranganje bavuze ko iyo nteguro y'ibwirizwa itegekanye ibihano biremereye ku mutanga kori ishobora mbere no gutuma abatanga kori bahunga igihugu. Iteki vyose biri ku mu contribuable mbega ntibishobora gushika l'administration fiscale nayo ikakora amafuti yoyo yohanwa gute? Cyo ni kimwe. Ikigira kabiri hari urwandiko nabonye rwaciye ku marezo aho umustanteri nibadumenga komine Buraza sinzi kari komine Buraza ashobora kuba yarafashe yasohoye urwandiko rw'amande n'ibihano n'amatagisi azocira abavyeyi banse kuruka abana kw'ishure. Mbega paraporo ino ngingo y'ijana 149 yoba yakoze nabi
ko yasohoye izo ngingo nibaza ko intumbero we nyamukuru ko ari kugira ngo atuze canke arabe ingene abene gihugu batoza barakura abana mu ishure hanyuma aca akora ivyo ubwo ntiyoba yakoze nabi. Hanyuma ikindi nanoma ngiye kuri article 133 ndabona umenga ibintu vy'amapenalite mwabishize imbere cyane kandi ku rugero rwo hejuru cyane 75%, 100%, 200%. Ndimubona yuko hazogera igihe abenegihugu batoshobora gutangura kuza barahunga bagahunga igihugu cabo kubera ko amapenalite mwagize y'umurengera cyane hanyuma akaca yimuka nka kumwe kera bahora biruka ikori bakaca bahunga kubera ko amapenalite yabaye insupportable. Umushikiranganje ndiho kubgayo yaratanze umuco ku myitwarariko y'abakenguza amateka. Ati umenga muri iyi nteguro umutozwa kori canke wa wundi wese ajejwe kugira ico atanga mu kigega ca leta yoba akandamizwa. Ati harimwo ibihano harimwo igiti mbega none barya bo bajejwe gutoza amakori n'amatagisi bobo ati bobo byo babimeze gute? Ati bahanwa gute? Musomye neza muri iyi nteguro muraza kubona neza yuko nivyo muri iki gihe turavuga umutozwa kori tukavuga kumbure n'ibihano bijana mugabo kuri wa wundi nawe wa mukozi wa leta ajejwe gutoza ayo makori mu gihe agize amakosa arafise nawe ibihano bimukurikirana. Ivyo bihano si bihano biza ngaha muri aya mategeko kuko birategekanijwe n'ayandi mategeko ku rundi ruhande. Abakozi bo muri obere barabizi neza, dufatire ku bakozi bo muri obere muri kano kanya. Abakozi bo muri obere barabizi neza buri mwaka kumbura abakozi bama birukanywe bivuye kuko kumbure nabo bataba bakoze akazi kabo neza nkuko babisabwa. Urumva rero ngaha kuko sinzi ngene twari guhava tuvuga yuko umukozi ari umukozi wa obere vyagenze ko canke kuri yahanwa guke canke kuri kandi hasanzwe hariho ayandi mategeko amuhana canke yuko tuvuga ati administration fiscale nayihanwa guke sinzi aho boyihanira byo bava bigorana mugabo mu mategeko birategekanijwe yuko umukontribuable umutozwa kori nawe ashobora kwitura inzego ziri hejuru mu gihe abonye yuko yoba ariko ararengana kandi yarenganuwe muri ico gihe nababandi administration fiscale ntiheza ngo ivuge ngo ibi sindavyemera iraheze ikemera aho intahe ishize. Rero iyi nteguro irategekanya neza ingene uwo mutozwa kori arenganurwa mugabo mu gihe habaye amakosa birerekanwa naho nyine neza ingene ayo makosa aheza agakosorwa. Mwavuze urwandiko rwoba rwarasohowe muri komine Buraza na musitanteri rushiraho ibihano ati utazojana umwana ku ishure bizogenda uko canke kuriya ati mbega burya ivyo ntivyo babiteye kubiri na yangingo y'149 iri ngaha. Iyi ngingo y'149 nibaza yuko iza gutandukana cyane n'ivyo uwo musitanteri yoba yarakoze kuko tubanza kuraba mbega izo ngingo yafashe ni ngingo zijanye no gutoza amakori canke amatagisi canke n'ibihano by'ubundi bwoko. Rero hasi no baza ko nza gutanga inyishi tomoye kuko abajejwe amategeko baca bagenda kuraba yuko mu gushiraho ivyo bihano musitanteri nawe yisunze amategeko agenga itozwa ry'amafaranga yo mu makomine kuko hariho ibwirizwa ritomora neza ingene mu makomine naho biheza bikagenda ibijanye no gutoza amakori n'amatagisi. Mu gihe rero ivyo vyoba bija kure ibisanzwe bizwi n'amategeko
novuga ntikumbure ho baharabaye amakosa mugabo noba nihuse nciye mvuga ngo yakoze amakosa abajejwe kubitohoza boheza bagatomora neza kumbure kikaba n'icigwa n'ahandi mu yandi makomine bakamenya aho uburenganzira bwabo buhera naho buhereza. Mwabajije n'ikibazo kijanye no ku ngingo y'133 ati twashize imbere ibihano ati ubwo abatanga kori ntibazohava bahunga. Nukuri ntagombye kubesha umuntu aravye neza ingene iyi nteguro iteguye ahubwo ije korosha ibintu tugereranije n'integuro yahahora. Mugabo muvuze ku bijanye n'ibihano burya igihano nyagihano ni igihano gituma inyungu y'ukora ikosa inyungu yokuye mu gukora iryo kosa itaba hejuru y'igihano yahawe. Igihano kigiye munsi y'inyungu yakuramo ntashobora kwikosora acaguma yumva umenga gukora iryo kosa ni ibintu byiza atangorane n'imirimo. Mugabo twumve hahanwa uwakoze ikosa ntihahanwa utakoze ikosa. Urumva rero ibihano nivyo kugira ngo abantu baje ku murongo ntibakora amakosa urumva rero sinibaza yuko twovuga ngo ibi bihano ni birebire cyane gose twisunze ibiba muri aka karere dusanzwe turimo canka ahandi mu bindi bihugu mu bijanye no gutoza amakori. Sinibaza ko ibihano twashizeho vyoba ari vyo bihano birebire cyane gose. Aha rero duhamagarira kumbure abo batozwa kori canke nabo bose bafise amahera ya leta bategerezwa gutanga ahubwo gutegera neza ibiri muri iyi nteguro ntibakora amakosa ntibazigera bahana. Twebwe leta ntikeneye gutungira ku bihano oya ni inyigisho ico leta ikeneye nuko uwo wese afise ico atanga yogitanga atarinze guca mu bihano. Kira noneho ngira no mu kigobere barabizi vyama vyanashitse no mwiyi nteguro barabitegekanya iyo umuntu yabonye ko yagize ikosa akerekana ko afise ibindi bibazo baranasaba kumbure yuko nivyo bihano bishobora gutezurwa bigashobora kugabanuka. Mugabo ubwa mbere na mbere tuvyumve neza yuko umuntu yumva ati reka nje ku murongo sinkora amakosa gutyo ntibazompane nayo umuntu avuze ngo ntaco reka bazompana mugabo bazompana buke buke numva umenga ntivyoheza ngo bigende neza. Abakenguza amateka amaze kunyurwa n'insiguro z'umushikiranganje w'ikigega ca leta baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.